Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye ariko cane cane ku biriko birabera mu gikorane c'umukuru cyateguwe n'umuryango mukuru w'igihugu co gushimira Imana. N'amajambo ariko aravugwa n'abemeramana batandukanye harimo abapasiteri ndetse n'abo mu idini ya Islam. Gusa imbere ko tubageza ko makuru mu buryo burambuye, reka tubanze tubageze ko ivyatangajwe na Denise Nkurunziza Bucumi, umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuvyo yatangaje muri iki gikorane. Uti kwicara kw'itapi yavuye mu vyo wivye kugenda mu modoka waguze ayo wivye, kuba mu nzu wubatse mu mafaranga wivye nta mahoro bitanga na gatoyi. Aya akaba ari amajambo Revera Pasteur Denise Nkurunziza yabwiye abari mu gikorane kiriko kibera mu ntara Cankuzo categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ni vyinshi tuza kugaruka ko mu majambo uyu mupfasoni yagarutse ko mbere ko yisunze n'ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, aho yababwiye ko abagomba kurondera amahera barwa mu nyosha mbi kuko ngo gukunda ari imizi y'ibibi vyose. Tuze kubigaruka ko ku buryo burambuye. Ni mu gihe kandi n'ubundi muri iki gikorane Shehe Ramadan Ndikumana asaba umukuru w'igihugu gufata ingingo zo guhasha abasuma abambuzi kuko mu Burundi bariho. Shehe Ramadan Ndikumana yishimikije ikigabane ca kabiri umurongo wa 11 wa Korowani, aho Imana rugira vyose, aho ituburira iti abo babwiwe ngo nimureke ubwononyi mw'isi bavuga bati aha ntituriko turonona ahubwo isi turiko turayitunganya. Uwo mushehe akavuga ko abasoma n'abambuzi bahari ngaha mu gihugu c'u Burundi ati nyene icubahiro fata ingingo, abasigaye bazoca bahindura umwambaro bitewe bitwe abakozi b'Imana, nayo kubandanya guhanura dusiga amavuta tubembereza. Unaona ntibikunda, ntibakeburwa, barakebuwe kuva kera cane. Igihugu marazi yo cavuye ibiganiro, impanuro, amasezerano, mugabo abantu bamaze guhaguruka bati tunakata. Shehe Ramadan Ndikumana akabandanya asaba umushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu gufatira ingingo abanebwe, agwanye amarigarata vyo kubembereza ngo kuko arafise abakozi bakwiye igihugu cose. Iyo nararibonye muri Islamu agira ati data ubu nabitaburiye ko impuzu n'abagize imishatsi y'urushwigiri ntibakibita abasazi babita abasani, abanywa urumogi ntibakibita abarigito bitwa abarasta. Ngivyo rero muri kino gihugu bitegezwa gufatirwa ingingo bituzwe. Mwomenya ko kandi uyu mushehe yabishikirije mu nyigisho yatanze kuri uyu ku munsi ugira kabiri w'amashengesho y'igihugu ariko arabera mu ntara ya Cankuzo. N'ibindi vyasabwe umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Mbere yuko tubageza ko ivyatangajwe na Denise Nkurunziza Bucumi, reka tubabwire ko kandi ubushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu nabwo bumenyesha ko amakamyo n'amabeni vyahawe sitasiyo zishika ku indwi, amabisi ahabwa sitasiyo zishika ku 8, hanyuma amataxi nayo gazoza aranywesha igitoro ku masitasiyo indwi mu gisagara ca Bujumbura. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafite ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwaye kaze mwidonido ya no makuru. Uti kwicara kw'itapi yavuye mu vyo wivye kugira mu modoka waguze ayo wivye, kuba mu nzu wubatse mu mafaranga wivye nta mahoro bitanga na gatoyi. Aya ni amajambo Revera Pasteur Denise Nkurunziza yabwiye abari mu gikorane kiriko kibera mu ntara Cankuzo categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Muri ico gikorane co gushimira Imana ku mwaka ugira urangire, uyu mukozi w'Imana yasavye abarundi kubumbwa n'ivyo bafise.
kubumbwa n'ivyo bafise, nayo abivye akabasaba gusubiza nk'uko Zakayo yabigenjeje, kuko ngo nta mahoro mu mutima iyo uri mu vyo waronse biciye mu busuma, ibiturire, mu busambanyi ndetse n'ibindi. Denise Nkurunziza akaba agira ati gukunda amahera ukayirukako ugakora ivyaha ivyo arivyo vyose ntibikabe mu ngeso zacu, biragahera mu Barundi n'Abarundikazi. Nimuze tubumbwe n'ivyo dufise, uwufise ivyo arya n'ivyo yambara bimubumbe, reka kuja kurondera kumera nk'ivyo abandi bambara, uko abandi babayeho, imodoka canke inzu abandi bafise. Uyu musigwa wa nyakwigendera Petero Nkurunziza yahoze arongoye igihugu c'u Burundi, akaba ababazwa nuko hari abarondera kumera nk'uko abandi babayeho bagaca mu nzira izo arizo zose. Akaba kandi aburira abo bose baca kubiri n'amategeko y'Imana n'ay'igihugu mu kurondera ubutunzi ko hageze umwe wese azobazwa ku gatwe kiwe, nayo ngo abiba bakarya ibiturire ngo nta murongozi amubona amenye ko Imana iyo iba imubona. Yisunze ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya, yababwiye ko abagomba kurondera amahera abarwa mu nyosha mbi, kuko ngo gukunda amahera ari imizi y'ibibi vyose. Ngoba rero ngo vyarashitse akagwa muri ayo mosha mabi, n'akanya keza ko guhinduka, ariko ngo abanje gusubiza ivyo yivye. Akarorero yatanze akaba ari umutoza ko Zakayo avugwa mu bitabo vyeranda. Si uwo gusa ngo hari n'umurundi azi yasubije ivyo yivye mbere n'urupapuro rw'umutsindo yakorera ko mu kazi yaguze mu Buyenzi, arasubiza gutyo yiberaho atajwi rimwagiriza. Itubumbwe n'ivyo dufise, tureke guhemukira Imana, igihugu, abarongozi n'abarundi bose. Niko yahejeje yagumye ahamagarira uwo yagumye bahamagarira yatanguje urushengero rw'urutare Église du Rocher batazira mama buntu. Umenya ko kandi iki gikorane kizorangira ku igenekerezo ya 30 Kigarama, indongozi nkuru nka zose uhereye ku mukuru w'igihugu bakaba ariyo bari, harimwo umukuru w'igihugu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere, umutambukanyi wiwe, hakazamwo abashikiranganji n'abatambukanyi babo, Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ibindi bihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twibutse ko kandi hariyo n'ubundi n'abakozi b'Imana. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire yuko Parena isaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko amafaranga yatojwe mu cankuzo kugira aterere mu gikorane yosubizwa abayatanze. Umugambwe w'imbogora Burundi Parena usaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko amafaranga yatojwe mu ntara ya Cankuzo kugira aterere mu gikorane c'amasengesho catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu yosubizwa abayatanze. Ibi bikaba biri mu kiganiro yagiranye n'iradiyo Bonesha FM Zenoni nimubona, akaba asigura ko hariho ugusukiranya imico ya kera hamwe n'iyubu, kuko ku ntwaro ya cami ata mahera yategekanywa yo kuzimana canke kwakira umutware aho aroye vyose vyakorwa n'abanyagihugu. Ariko ngo ku ntwari hari kuri ubu vyose bitegekanywa mu mahera leta ikoresha, maze akabona ko ari nayo ngendo nziza kuko vyose biba ku mugaragaro. Mu ndwi iheze buca hatangura igikorane cyo gushimira Imana categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Banyiyenza ko yarandikiye abarongoye ubuzi bwa leta muri iyo ntara basaba intererano y'amafaranga ategura ico gikorane. Ivyo bamwe n'abandi babona ko ari ugucinyiza abo bakozi ba leta bakorera muri iyo ntara, ndetse no gushaka ko basahura utwabo, kuko bitumvikana mu gihe ibiro vy'umukuru w'igihugu bitegekanya buri mwaka miliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi zo gutunganya ibikorane vyo gushimira Imana. Nkuko kandi namye mbibabwira muri ano makuru, kuva ubu amataxi azonyweshereza igitoro ukwayo, amakamyo kwayo n'amabisi ukwayo, nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo amasoko ntanganguvu, mu ntumbero kugira ngo hagume urukurikirane rwiza. Imiduga n'ibindi vyuma bigiye kuja binywera ku masitasiyo yabigenewe bivanye n'ivyo bakora. Kuko biri mu itangazo ryashizwe ahabona ku munsi w'ejo igenekerezo ya 27 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2023,
kugira ngo hagume urukurikirane rwiza mu itunganywa ry'urudandazwa n'ikwirakwizwa ryiza ry'igitoro mu gihugu cacu. Hamenyeshejwe ko imiduga n'ibindi vyuma bikoresha ibitoro mu kunguruza abantu n'ibintu bizohora binywera ibitoro mu masitasiyo serivisi nk'uku bikurikira: amakamyo n'amabeni harimo Top One, Kingstar, Libjaz, Ngagara, Best Oil, Tenga, Jazi, Musaga, Interpetrol, Kanyosha, Ex Kingstar ndetse na Delta Kibenga. Amabisi akaba ari Top 7 Kamenge, yo Kamenge, Base Fuel Energy, Kobili Butanyerera, yo Kinindo, Prestige Kinindo, Mogas ANSS, Mogas Face Afase. Nayo amataxi akaba ari IP Gare du Nord, Nerik Charama, Fidodido, Chez Kobile, Kiranzira, Paholina, Gasebe, Gatumba, Nese Safari Oil Kanyosha na Prestige Musaga. Bene amasitasiyo serivisi basabwe kandi kubahiriza ingingo uzobirengera ko ngazo kwitega ibihano vy'akarorero. Ni mu gihe abanyonga imiduga yo muri ubwo bwoko basabwe kubikurikiza uko biri. Amasitasiyo kandi atavuzwe ngaha nayo azabandanya akora uko yahora. Amapikipiki n'amabajaji azonywera mu mazona arimwo. Biramenyeshejwe kandi ko ata sitasiyo n'imwe irekuriwe gutanga ibitoro mbere y'isaha 12 z'igitondo n'inyuma y'isaha 4 z'ijoro. Bikaba vyatewe ku mukono n'umushikiranganje w'amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, Engineer Ibrahim Wizeye. Aya niyo makuru rero yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba warafyonze niba utarafyonze kugira ngo utajucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa niba biriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV, Imana ibahezagire.